Bishop Nzishura nawe nyene yasabye abanyamigambwe yahanuwe n'umutama twubaha bemere gushiraho intayishize. Niryo jambo nakuyemwo ico tuzogikorera ko kandi tugisabe n'abari mwihiganwa bacubahirize. Honorable Jean Baptiste wo muri communauté y'abatwa mboneyo nca nishura ikibazo abatwa bose babajije. Abatwa ntibaja mwihiganwa nk'abatwa. Tucumva kumwe. Nta liste y'abatogwa bitwa abatwa kujya bagira descende DFDD Iprona Senere nibiki. Abatwa barongegwako ni cooptation. Rero abatwa nagira ndababwire mufise ibibanza bitatu muri assemblée, bitatu muri Sena. Kandi tuzogerageza ahubwo navuze ko muri Sena babomoreye ni 3 kuri 10 muja muri 30%. Banze mukomera amaciyo ngingo. Mufise 3 kuri 10 ni benshi. Je nabevuga ntabwo muzaba musanga no muri biro muri yo abatatereka nini sibake kabisa. No gushimira indinganizo nshasha yarabagarukiye. Rero twebwe muri Seni tuzogerageza dutora itegeko rivuga ngo ni kera bavuga amarejo ubu gisa n'icikoze intara ni 5 batatu muri Seni muri assemblée batatu muri Sena dushe kuzogira babiri abagabo umugore umwe canke tuzoraba. Rero mukaba mugomba ko intonde zanyu zimanikwa ntitwazimanika ko ntimuzohiganwa kabutwa twakeneye kumenya intonde tuzobakuramwo. Ico nicumvikana. Ikintu gusa numva mbona tuzokorana nkuko abandi babisavye muri babandi basaba ko tuzogira turabonana n'imigwi yiharije uko tuzobonana n'abanyamigambwe bari mwihiganwa ndakivuze ntiturakinonosora neza na mes collègues ariko twotora umunsi n'abatwa tukabonana ukwanyu niwo buri cyo dushikako ico turacemeye tuzotora abatwa nasanze bari plus démocratique ko nta mutwa serukira uwundi nubu twova ngaha tuvuze tuti muri mwebwe mutora ubasirukira ntabahurizako ndababesheye nabagangi reka rero tuzogira n'inama yiwanyu tuzoyironderera akanya yego ibi nabyo by'abamandatere Jesse no kigarukako kuva amatora atanguriye imigambo isigaye yimenya ku kibazo c'abamandatere nta budget y'igihugu y'ugo abamandatere nta muntu ararira inka yiwe asaba amahera ngo ararira inka yiwe hazoza ababishoboye abatabishoboye nimuzoze gutera kwaserera nico tubabwira nta obligation mufise mugatwanka utabarungitse kuza kugorana cyangwa aje kurorera akagenda urubanza rudaheze iyo niyo nyishu nobaho. Tugiye rero kuri Mark yagarutse ivyo kwafisha amaliste dusa n'abagikemuye ariko tubibaye ngoma tuzokigaruka ko nta ngorane. Vianney yagarutse ku mvugo y'ugutyozanya bayita communication non violente bajya batukana ni langage shakale igihuna kinyamwanira kara karimi mvuga ivya kera ivyo byaba bingora izo ni mvugo violent diabolisation umuntu umwisi inzoka umwisi inkende urumva wisha inkende ntibisha umuntu wisha inzoka ntibisha umuntu ni diabolisation ni imvugo mbi cyane. Nibaza ahubwo mbone akaryo bamwe basaba muri izi campagne tugira d'éducation civique abantu mwasabye gukorana na Seni mboneho nishura Pancras naho nyene commissaire François Chamfasha tuzotegure tubonane inama tubaha ama module mutangure kwigisha na code de conduite ico turacemeye mu misi yavuba tugiye gukorera ko kadusovye kubera turi muri byinshi muzotwibutse tubivuze imbere y'abantu muzotwibutse tuba amasirabus mwigishe tubarungikira abantu mvuye nganda bivuze point focal w'iyo activité ni commissaire François bikomera amashirigane mutambonye point focal wa education civique muzobibaze François tuzoduana programme ikingira ngo kiregamye F2 tuzoyigisha hanyuma abantu bamenye ivyo observa Rufyiri Gabriel yasaba ibintu vya education civique nsa no kwishuye
ego tutari hafi n'abandi bakomiseri ariko point focal kuko wewe nivyajejwe ni commissaire chargé de l'éducation civique et électorale donc niyo syllabus yiwe niko novyita mu vyajejwe nivyo ashinzwe nico gituma nimugire ngo nubundi bucuti dufitaniye niyo mabanga ego ibintu byo kubahiriza uburyo bwa leta muri kampanye aho uzose bamukibaza kuva kera urakunda ivy'igihugu ni vyiza ariko inzego nakubwiye z'igihugu zibandanya zikora hari akantu namara ndakubwira ariko nta kwaha n'imbavu hari ibintu bimwe bizaba bikugora gukontorora ariko uzogerageza uzogerageza uzurabibandanya ni vyiza hari ibintu bizogora gukontorora inzego z'igihugu zibandanya zikora ubutungane ariko twebwe amafuso apakira abantu bagiye muri kampanye sinzi ugomba ko code de la route nihiri circulation routière sinzi ko ari ya seni mu nshingano birimo tuzobifashanya inzego z'igihugu zibandanya zikora hama no muri code électorale hariho les infractions électorales ziri erega amategeko ariho nimba abantu babahinga mu mategeko n'abarundi ingorane kuzishira mu ngiro amategeko abihana ariho abatukanye abakoresha uburyo bwa leta batafitiye uburenganzira ibyo byose biriho inzego rero z'ubutungane z'umutekano n'iki tuzofashanya bibandanye bigenda neza ikibazo ca carburant n'ibiki sinokigaruka ko nibibazo by'igihugu igihugu niho kiri ndazi ko inyishu zizotogwa hama wasavye yuko aba bantu twobatondeka par ordre alphabétique niho bari ariko nibaza ko tuzokigirana inama bene ivyo biprononce ko twobatondeka par ordre alphabétique nuko twobatondeka par ordre kuri tirage au sort ndibuka amatora aheruka iprona yasaba par ordre d'agrément kera ba honorable Olivier ntibari bwaze iprona kera yasaba ordre d'agrément kuko niwe mugambwe mu busaza urutindi imigambwe hama abasa acasaba par ordre alphabétique yacatangura abasa donc umuntu wese yamafise iprona isaba ordre d'agrément abasa yasaba ordre alphabétique aha rero nanuze rufite sinzi ko atari mu consultant savye ordre alphabétique ntabuze umuntu yakamugonyoreye ntabuze bamutumye afenije ndakubesheye tuzokuvingana na bene byo formule tubiha ariko iconzi coco ntibazovyumvikana ukagira alphabétique ukagira agrément ukagira ordre de dépôt ntibazogihurizako tuzoba tubitandukanya tirage au sort ico ngira ndacishuye tugende muri CNDH yatanze umuco pen capital barayikuye nivyo nta commentaire nini ndabitanga ko n'umuco hari undi muntu yagarutse sinatoyize nayo kwabaje ikibazo c'abatwa ngo vyagenze gute nakubwiye gituma ama association y'abatwa tutayafishije kuko ntiyari muri ya maliste nk'ayimigambwe nayo tuzotoramo ariko ngira ngo nitwagirana kanama n'abanyamigambwe bambe n'ama association yanyu tuzogira ico dushitseko akantu numvise wagonyetseyo wavuze ati abakera ntibagaruke haze bashasha hari umugabo yatutse uwundi nguraga kubitwa n'inkuba hari muci acamubwira ati ico gitutse unutse ntikizomfata kuko turi muci nta mvura igwa ngo ntaco reka ndimbe nakaryamikayo ngo ni yatasura izoguhereko ati reka mbe nakaryamikayo none nawe aba yarakaryamikayo atabakera ntibubagarukane twakumvise babita ukaryamikayo yaba yarakaryamikayo ati hama rero abakera nabo rimwe bacha kugira ati abo ntibaramenya akazi ndazi muzosekana tuzotora ico dukorerako nuko Oscar abatwa même chose uno wayidede ndamucenda ndamubona ico abatwa tuzocigira hamwe ariko uko mungana rero bico ndabikundira mwaragwiriye kera babarondera izitoroshi na radar ubu muragwiriye tuzotoramwo batandatu iyaba mwarabandi ndazi ko bidakunda aha nimwe ukuyumvikaniye mukatuzanira amazina gusa bati twebwe abatwa tugiye inama turavye ubutware bukerebutsi ati turamutumye nawe ati naka turavye uyu muntu n'ukuri nk'abatwa yo duhagarara none vyabananiye gukora ati muri Bujumbura umutwa tubona akwije ibiro
yoduserukira nk'abatwa dutoye naka byo bananira kweli mugabe bananiye tuzobibakorera nimugire ingorane tuzobibafasha ego hama ikindi naco uretse ko mufisi yo traitement bayita affirmative action ni ibintu byo gukosora ingorane zagezera muri kahise kandi nibisanzwe no kwisibira abantu muri Amerika ni affirmative action mugabe ntikibuza ko mugaruka no mu ntonde z'imigambwe kandi yo mu ntonde z'imigambwe hariyo n'indi traitement de faveur bavuga iyo hageze cooptation umutwa arimwo acaza d'office ndibuka amanwanga rero twitwariye mu Kirundo ngo jewe nsubirwa ngo iyo mfa nsubirwa n'undi ngo umutwa ngo asubira amanwanga yaratuburanije uravyibuka Jean Baptiste kandi wari yamusubira uramuzi aho wari yamusubira uramuzi reka rero mubishoboye mwumvikane muduha amazina mutabishoboye tuzobibafasha tuzobafasha tuzobafasha Deo Codipe yasabye ko amaliste boyafishe ico twakivuze barondera amandatere discipliné régulier batarabanywa rumogi baye nka samandari ngo bibwirwa benshi bikumva benevyo ngira bavyumvise Sylvestre Nyawenda ko amakomune ujya n'umutwasi siege yiwanyu ngira nabigusiguriye nimuzo bave mbwa ngo hariho siege y'abatwa batabahaye ziwanyu nababwiye ingene zimeze nimba rero byarashitse agatogwa bya iyo legislature mu babizogenda ukundi mwabe muga ngo hariho siege mwari musanganye ngo nibazo bakoreremo si yiwanyu ngira turacumva kumwe si yiwanyu ziwanyu murazi yo ziri naho zica kwafisha amaliste urumva si amaliste aja muhiganwa nibaza ko twogira n'inama nibyo mbona ari bizima. Alors je reviens au délégué de l'Union africaine. Il a posé deux questions. La première, ça concerne l'observation électorale. La deuxième, ça concerne l'appui aux élections. Concernant l'observation électorale, les portes sont ouvertes. Au moment où nous parlons, nous avons déjà adressé une liste au ministre des Affaires étrangères, une lettre, pour qu'il avertisse les partenaires électoraux, surtout régionaux ou internationaux, pour qu'ils puissent demander de pouvoir venir assister, observer les élections. Donc, je le dis tout haut et fort, et le présent message tient lieu d'invitation. J'aimerais te voir accrédité à la CENI comme observateur. Et je préfère que tu vas observer dans la province de Burunga. Je te dirai pourquoi en aparté. Tu es le bienvenu. Donc, les portes sont ouvertes concernant l'observation électorale. Vous savez, ça passe par le canal diplomatique. Oui, passer par ce canal, les portes sont ouvertes. Concernant l'appui budgétaire, en fait, on assiste le pays, on n'assiste pas la CENI. Alors, concernant aussi l'assistance ou l'appui en matière d'élection, passer par le canal classique, la CENI n'est pas chargée de faire la mobilisation des fonds. La CENI utilise les fonds donnés par le gouvernement. Et le gouvernement a ses stratégies de mobiliser les fonds, que ce soit les fonds propres ou les fonds des partenaires. Permettez-moi alors de rester dans l'obligation de réserve. Je ne suis plus porte-parole du gouvernement. Le gouvernement va en parler. C'est bon? Ça te convainc? Merci. Tuje kuri exception. Chiza vena. Chiza utubabarire. Jesi naenda nakuzi. Twebwe twaronse ikete y'umu escome niko bamwita secrétaire communal niko mubita. Yego niko mubita sima bivuga titre atariyo. Twebwe twaronse ikete muri CENI bumvise ko waje kwitoza babwira ati umuntu umunywanyi wacu w'umugamba ni ikete rya secrétaire communal wa CNDD-FDD Muhuta nimbara kurenganije uraza twitware tumutume ko tubirabe. Mugabo twebwe twaronse urwandiko. Kandi iyo ni cause d'inéligibilité ni code aho tuyiboneye hose baje turayivumbura no tukavumbura ubundi turamukuramo hama tugira imana abaserukira uwo mugambwe wanyu ku rwego rwo hejuru ngo ujya mugange muramuzi sindabizi twebwe dufise ikete rya escome wanyu ngira ngo nitwo kibandaniriza iyo ni cuisine interne munkundiye ntitukijemo kure turafise ibirego contre vous hama pré-vérification twarabonye ama PV urimwo vrai ou faux ntitugira impari uragaruka mu biro tukivugane twararonse ibirego ego iyo ni cuisine interne
iyo nyishu ni kwiye shira kwiye yego. Hanyuma abigenga badafise uburyo yo none tugire gute? Yo abigenga badafise uburyo ntibafise uburyo nibaterereze inshuti n'abagenzi. Yego nta nyishu nini ntanga, abigenga badafise uburyo nabwo bafise. Amatora azoguma ba kandi abantu batanganya uburyo. Ikibazo ca transport ca karubira iyo ni contexte general y'igihugu. Hari umuntu babajije ati bimeze gute, ati ivyo bibazo byose mubaza biri mu nda ya Republika. Ivyo bibazo tubaza vy'igitoro vya transport n'ibindi ntagarutse ko nga biri mu nda ya Republika nayo irafise abayibazwa. Naho n'igihugu niho kiri. Programa y'uno munsi amasaha nukuri amasaha tutagerageje kwisiga inkore ku maso ijya secteur 30 kwaro kubakira no kunywa icayi twoba twatevye gato inga turiko turinstara mugabo nibaza ko texagere ariko Clende watugiriye twayumvise ni vyiza tuzogerageza kubahiriza umwanya. Pancras nawe yadushimiye natwe turamushimiye. Réunion spécifique yasavye twayemeye imigambwe cyane cyane utuza turibanda ku bari muri competition les groupes spécifiques turayemeye notama nk'abasabye gukorana na Seni. Namaze kubabwira uzoba notre point focal ni commissaire François kubera mu byajeje arimwo. La Seni atere de moyens inyishu ni yindi Seni koresha uburyo bw'igihugu igihugu kirazi aya mahera zanana. Ikibazo c'igitoro même chose namaze kuvyishura en fait twende turi charge ya mobilisation muga nk'abarundi turabikurikirana. Nagira ndabwira ko atampungenge nini dufise ikibazo c'amafaranga. Burya leta est toujours solvable uko bigenda kose. Igihugu niho kiri n'urubanza rw'igihugu inzego zizokubitinze bipfunsi aya mafaranga turizeye ko azoboneka nta mpungenge nka Seni dufise n'ikimenyamenya gushika ubu nta kibazo gikomeye c'amafaranga turagira. Nuko icanyuma yavuze ngo il faut afficher les listes, il faut assumer la transparence twakinose Pancras. None uko bigenda kose izo liste none ugira kampanye gute batakubuze.